Nongeye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mwese muri ko murakurikirana ibiganiro vya DICOBU. Eric Nyandwi nigiye muri kumwe kuri mikoro, hanyuma umutumire nawe arivuga, reka ndamuhe kaze mu kiganiro cha DICOBU. Murakoze, ni Samuel Ndayiragije, umurundi aba muri Leta Zunze za Amerika, nkabasanzwe n'umurongozi mukuru wishira hamwe ryiza cyane riteye imbere giteye igomwe DICOBU. Kaze mu kiganiro terera, tukaba twishimye kuba turi kumwe nawe uyu munsi. Mwakoze kungira umutumire kuno munsi. Eko icyambere cyo twumvise ko mufise ishira hamwe ni DICOBU, ariko ku bantu tukuzi ndakuzi mwishira hamwe bitabaho hano muri Arizona, hariho nirindi rya BDUSA, ubu naho ukaba uri muri DICOBU. Ubu abantu barashobora kwibaza ati Samuel Ndayiragije ni umuntu atagira ahantu hagaze canke bimeze gute? Abo nabatazi iterambere cyarico. Umuntu atera imbere ava harakaja handi. Ntuguma hahandi. No kuvuga sishatse kuvuga yuko aho nagiye ndaba ataco nahamaze, ahubwo ari kuvuga uti aho wabaye wahamariye iki, nko muri baho. Muri baho ngaha twakoze ibintu vyiza cyane vy'amateka. Nta murundi ngaha numwe muri Arizona atazi yuko twize ikirundi, abana bakiga ikirundi, nta numwe atazi yuko twashoboye gukora ibikorwa vy'iterambere, nta numwe atazi neza yuko twarondeye ivyo guteza imbere abantu na cyane cyane kubafasha ingorane, nta utazi ko twaguze itongo ryo gushingura abitavye Imana. Hanyuma ntaguciriye mu gato, iryo shiramwe bahorera cyariho canke ryarahagaze kumengo abantu ntajya ishirahamwe ntiripfa. Abaririmo nibo baripfamwo bakaja handi, bwishirahamwe ntiripfa ryo pfa gute? Ishirahamwe ntiripfa kiretse aba iyo ryugawe burundu, ishirahamwe riracariho, abarimwo barahari na jenda caririmwo. Urazi ko umuntu ashobora kumashirahamwe arenga 10 jenda cari muri baho. Hanyuma BDUSA naho kuko abantu hano twarayimenya, ariko mu nyuma tubona abantu ntibongeye kuyikurikirana nkuko vyari bimeze ubwa mbere. BDUSA naho vyagenze gute ko ari umurongozi, ariko tukaba tukubona uri umurongozi wa DICOBU? Donc BDUSA ni kimwe mu bikorwa navyo nakoze. Wambajije ikibazo ciza ati none kubera ikibagira c'amashirahamwe menshi, uzurambaza ico namaze ndi mu mashirahamwe nico cyo bagikomeye kurusha ibindi, ariko abantu barashaka kumenya igituma umuntu ava hakaja muri baho nakubwiye ko nkirimo, kuko nk'ubu twaraguze itongo, abarundi baragiye hamwe baragura itongo rirahari, nk'ubu je nitavye Imana itongo ry'iwanje rirahari. Kera bacu bavuga ngo uzi itongo ngo cupfa, benshi barabitinya kubijamwo, mugatwara riguze nk'iryo rirahari. Ico ni kimwe twebwe nyene imiryango y'abarundi twaragiye turagura itongo buri rahari. No kuvuga ico ni kimwe twakoze, twariteguriye kazoza kacu kabana k'imiryango muri ico gikorwa, aho ni muri baho nakaroki mu vyo twakoze. Hanyuma muri BDUSA twarashoboye gukora ibintu bitari bike, na cyane cyane uhereye ubwa mbere kwegeranya abarundi bose. Ico ni gikorwa twakoze ciza. No munsi nta utazi neza yuko vyakunze ko Amerika yose tumenyana biciye muri BDUSA. Muri BDUSA ico ni gikorwa twakoze ca mbere. Ica kabiri vyarakunze yuko dushobora kumenya ku munsi amakuru y'abarundi. Iyumvire nange twashobora gutoza ibihumbi 10 mwisayimo ku madolari 5 tukibitangura, abantu bavuga yuko bitazoshoboka. Mu gihe vyarakunze twarageze ku rugero turonka abantu ibihumbi 2 batanga amadolari 5 umuntu yitavye Imana, tukaja turonka ibihumbi 10 mu mwanya muto. Harabaye akagorane rero ko burongozi, nivyo nshaka kumenya impamvu uhavuye ngaho. Ubwo burongozi iboneka yuko bamwe batumva ico turimwo, bamwe baza bibaza yuko baje kuronka ibiruti vyo bari bafise. Turatinda turavuga tuti umuti nuko tutota intumbero, kugira ngo duti intumbero rero ntitwoguma mu vyo kunyinyurana, tukwegana amashati ku bintu bitagira akamaro. Turavuga tuti ko dufise iyo turiko turaja ahasiho destination finale. Umuntu amakoshatse kuvuga yuko abo mwari kumwe yuko mutari musangiye intumbero imwe, akaba ariyo mpamvu mwahise gutangura. Iyo uhamagaye abantu haza abantu batandukanye, harabaza bumvise intumbero, harabaza baje kwishigikira, harabaza baje kumviriza, nabaza baje gusambura.
niko vyama bimeze kose ntushobora kuvuga yuko hamagaye abantu bose baje gukora oya haba harimo abantu bazana n'imitima itandukanye hari abaza mbere baje gukora mugabo bashika imbere bakabona bivyiza bakigira umunoho bakagomba kurya inkono itarasha bakarura inkubarujo iyo udafise umutima rero wo kurindira ucurya ibidahiye nico gituma rero twaciye tuvuga tuti nta kamaro yuko twemera kujabura ibitarasha nitwe turanse kurya inkubarujo iyo nkubarujo turayase turayiheba turabandanya nico gituma nkubwira nti twaravuye muri ico gikorwa turabandanya tuja muri DICOBU hariho ntaguciriyemo hari abantu ngaho nyene babidogera bavuga ati kuko abantu bo BDUS ntibakiyumva ubu DICOBU ni abantu bariko barumva cyane bamwe rero baravuga ati hari amahera yari muri BDUS mwakuyeyo akaba ariyo mwimurana muri DICOBU bityo akaba ariyo mpamvu yahise isambuka ico harico kivuga oya igituma ibintu bisambuka bivana bwa mbere n'inyifato y'ababiri mushana n'ababikora bikavana kandi kumvo zitandukanye iyo umuntu yari karaharanira ikintu agasanga ico yari yiteze si caronse urumva ko ico kintu aca giheba sinzi ko maze kubona ubonye nk'ingodo hari abana aho hambere mu ikambi tubonye ingodo yakorokeye ahantu muri ko muragenda mukayibona mwarayiruka ko mwese mukagwana bamwe bagakomereka bazi yuko harimo amafaranga hama mara kugurura bagasanga ingodo ntakirimo mugabo bakometse baba bakomeretse none iyo ngodo baca bayikoreka bose baca bayita kuko babonye atakiri basanze ivyo bibaza sivyo basanzemo hama baca babura ingene bifata kuko donc iyo umuntu afise agatima ko kuronka kamaronko cyane cyane adaturutse ku vyo babiri yakuye inyifato nk'izo zamaho yaba bari bafise intumbero nk'izo twari dufise canke twe turiko turakorerako ntibari guhagarika kandi ubu je nho ndabwira yuko abatohagarara kuko umuntu wese hagurutse afise kimuhagurukije ateza kubandanya nico gituma rero twe twaciye tubandanya tuja muri ariko bavuga yuko vyahagaze kubera ko amahera yari muri BDUS ariyo mwatwaranye rero ico nico abantu bashaka sivyo ahubwo ayararimwe yose twarayabasigiye yego hanyuma bikaba vyahagaze guti vyabo kandi ntivyari gukunda ko tuyatwara nkaho uri kuravuga ko vyahagaze mugabo sinemera yuko abandi sinibaza ko bavuga yuko vyahagaze nkuko bivuga abandi bumva ko bagikora baracagerageza gukora mugabo nibaza ko badashobora gushika ku rugero cyangwa umuvuduko twariko kubera iki none kubera ibintu bibiri umuntu ahaguruka afise kimuhagurukije ico no kubwira cyo nka kujya umuntu arondera akazi iyo wewe mu ntumbero yiwe yagiye kurondera akazi ntabagiye kurondera amafaranga agira inyifato mbi mugihe afise cyamutwaye afise ingene yitwara nico gituma rero nk'ivyo uri kuravuga ni ibintu bisanzwe cyane ico umuntu yari yiteze si cyo yarose kuko abantu benshi bazi yuko kuba mu kibanza cy'uburongozi cyane cyane bw'amashirahamwe nk'aya daharanira inyungu bazi yuko uronka amafaranga bazi yuko uronka ibihera byinshi muga ntibazi yuko ahubwo kirazira ntubukwe no kurongora ishirahamwe udashobora gutanga igihumbi ku kwezi kuko urumva kurongora ishirahamwe idahara inyungu ni uritunga abagize ishirahamwe ridahara inyungu barikora mu mifuko kugira iryo shirahamwe ribeho no kuvuga rero iyo ugiye mu mutwe uvuga uti ngiye kurya abo ndongoye ucutangura kubabwira ati zana ibihumbi 2-5 ugashira ku wepfo nta murundi numwe rero mu twarongoye idoga ngo yaraduha amahera yiwe turayarya nta uhari nimba hari uramutubwira ku bantu rero mwari mufise amakenga myibaza yuko hari bimwe ari amahera baba barakuye muri BDUS murumva ko atariko bimeze rero nashaka utubwire muri DICOBU iratandukanye na BDUS cyangwa bimeze gute biratandukanye cyane DICOBU twubakiye ku nkingi zitatu nyamukuru ni iterambere ibikorwa no gufashanya mu gihe twubaka washaka BDUS twari tubakiye no kuri izo nkingi nyene mugabo tumaze gukinjura kubera ko bamwe baba bafite intumbero twari dufise urumva ko ubundi aje atari yagira wewe je namfise intumbero yuko ntera imbere nkakora nkongera nkafasha abantu ubundi nawe acavuga ati jewe ngomba kurya nk'akarore ati jewe ndaye ntariye nta wundi afungura canke bitagenze uko
nico gituma ibintu byose bipfa. Abantu bose barongora amashirahamwe adaharanira inyungu basize imbere inyungu zabo inda zabo iryo shirahamwe nta n'imisi birishobora kumara kuko ni ibintu bibiri abayatwara bashobora guca bakugwa bagirijwe ubusuma no kuvuga kunyotora kwiba abo barece bajejwe gutunganiriza canke abayatwara baca bacika intege bakavuga bati kubera iki noguma nkorera abarundi ntahembwa kubera iki abandi bari kubuzi nanje niciye mu biro ndiko ndavuga ibintu vy'iterambere nabo ariko barajya amafaranga donc urumva yuko gutwara abantu mu ishirahamwe ridaharanira inyungu uteza kuri umuntu ufise umutima wo gukunda igikorwa uri kurakora cy'uburongozi hanyuma ukagikorana umutima mwiza mu gihe cyose woza kurongora abantu wibaza yuko uje kuronka amafaranga wibaza yuko uje gutungira muri ivyo bintu ntushobora gutera intambwe. Okay, numvisemo mu byo DICOBU ijejwe harimo iterambere hakabamo gufashanya ariko iyo haje ikintu cyo gufashanya kenshi bikunze kuboneka igihe y'umuntu apfuye ugasanga niho bashaka gukoranya amahera abantu benshi kugira ngo bafashe umuntu kana kabuze umuntu yego ni ikintu ciza ariko muri community y'abarundi uko dusanzwe tubizi iyo umuntu apfuye n'ubundi twari dusanzwe tumufasha ariko ikibazo nshaka kumenya none gufashanya ni mwubwo buryo gusa canke hari bundi buryo butandukanye nibwo abantu tuzi. Urakoze ikintu cya mbere ukwiye kumenya mbega waje ngahajyana waje muri Amerika je hano ndamaze imyaka irenga 10 none uraza amahero baza gutakaza wewe nivyo nshaka kumbwira icyambere cyo nkikiza hano muri Arizona naje abantu bambwira ngo hari ukuntu umuntu ashobora kuba umumiliyoneri umwanya muto ati kandi mubabimbwiye nawe urimo warambwiye ati no kubwira ukuntu ushobora kuba umumiliyoneri ndambwiye ati ni gute ati ibyo ni ibintu nipfuza n'abandi barundi canke abandi bantu bumva urimi tuvuga ko nabo bomenya ko nta numwe atipfuza kugira amahera tubwire rero iyo umuntu uvuze ati donc iyo turiko turavuga ibintu by'iterambere ko mu mace ndabigaruka ndabifatanye tugitangura twibwe kurongora BDUSA intumbero ya mbere kwa kwegeranya abantu urabanza ukegeranya abantu bakaja hamwe ukabigisha akamaro ko kuja hamwe no kuguma hamwe no gukorera hamwe ivyo bakabimenya nico gituma tubanza kwereka kubafasha tweza kubafasha nibi twakoze ivyo gufashanya ku madora 5 bigakunda hanyuma icaca gikurikira zari inyigisho arizo tumaze iminsi twigisha muri DICOBU tubwira abanaba tubereka ingene twataye umwanya n'ivyo twatakaje izo nyigisho nizo zigaruka zigatuma dushobora kuvaho tukaja handi nuko rero ukuntu bikubwira abarundi bari muri Amerika bose uduhere 9 niho batanguye kuza bavuye makambi abaje bavuye mu ambassade canke baje ku maviza abo twanze tuvuge umurundi yabaye muri Kongo akava muri Kongo akaja muri Tanzania akava muri Tanzania akava mu makamba atandukanye urazi ko ari mu makambi arenga nka 10 akava muri kamba aja mu yindi hama akagira amahirwe yo kuza hano dufatire kuri abo gusa abandi nabo tubanze tubareke ko ndaza kubagarukako muri rusange reka mfate guhera mu bihumbi 2023 kugera no munsi 2023 harazi imyaka 20 iyo abarundi bose baje ngaha bagira umutima wo kuvuga bati dukorere hamwe dushire nguvu hamwe inyakamwe nyagimwe twitahure ico turi kwitahura icuri ukavuga uti kubera iki naje ngaha intumbero we waje muri Amerika kugirana kubaho mwikame ntwari ubayeho ego basi wajya nabi mugabo no ngaha harabajya nabi amuna Amerika nabajya nabi bariho mbere kurusha uko mwikambi twarya aho twajya neza ko twarashobora kwigerera mugabo umuntu ngaha aye gusa we cyashoboye gusa ni ebana kurya gusa n'umuziki gusa n'ikirori dazit habindi twavuye mu ikambi tubayeho imyaka n'iyindi harabavuye mu makambi rabizi abantu basega tubeshejeho no dutunzwe n'ivyo duhawe na UN leta iduha itugaburira n'ubu rero ushatse kuvuga hari byo babanda ushatse kubwira nti hari umuntu yinje mu ikambi ngaha bambe muri Amerika atari kimuga
afise amaguru n'amaboko w'umujene nkawe afise inguvu zikomeye yaragiye arashika hano ashika bamuha assurance yo kubuntu bamuha Medicaid ku buntu bamuha ibintu vyose ku buntu bamuha food stamp ku buntu uyo muntu urazi cyo yakoze yavuze ati asha Imana irakoze ati ibintu nzobigumya ubuzima bwanje bwose sinzopfa nabitaye kubujya adashaka kwiyumvira hari umuntu no munsi kuva yinjiye mu ngaha muri Amerika akiri kuri food stamp akiri kuri Medicaid akiri kuri donc ikintu cyose itangwa na leta rero uyo muntu ndakaronka ndandiko nakubwira bijya mvuga ngo ivyagusa bitera ubwenge buke urumva ko umuntu ubwenge bwamaze kononekara bwamaze kononekara kuko urumva nturi kimuga urakomeye urakora mugabo ugomba duke twagusa muga ntiwiyumvira uti iyo nikorera nkakoresha ingufu zanje no kwinjiza amahirangana gute aho rero sinava ngaho oye ngoce nagaruka ndagusigurire aho mashatse kwereka ingena abantu baza iyo uvuye ahantu kagenda ahantu atantumbera ufise ntacu ushobora kuvamwo uteza kuva ahantu uvuga uti ndagiye ngiye kuraba mve mu buzima bw'impunzi nje mu buzima bwa buri munsi ari umuntu ngaha yaronse ubwene igihugu muga akibaye nk'impunzi akiba nk'utagira ivyangombwa byo gukora ariko umuntu yaje ngaha akaronka visa akaronka work permit agakora amasaha 28 agatunga bikagenda neza hanyuma abona atunze bagatangura kumuraba ngo kanyaje nuze none wewe warihe hanyuma ntagukiriyemo hariho umuntu hari umuntu akora na overtime ariko atarigera aba umumiliyoneri nkuko we ubivuga yani ntiyicaye nta na food stamp aronka byo byose ntavyaronka ariko arakora uko ashoboye ariko ntagera kubwo umumiliyoneri abantu bavuga tubwire rero ni gute umumiliyoneri umuntu arifuza kuronka amahera menshi sinumva igena ushaka kuvuga amahera menshi nangaye amahera menshi ubwa mbere nayo ashobora kugutuma ukora ibintu byose ushatse umwanya muto n'abatunzi bose kwisi hari ibintu badashobora gukora no munsi amahera menshi rero n'amahera ashobora kugutunga no kuguha liberi tukavuga ati ejo nzogenda mu Burundi bigakunda ibihumbi 2 ukavuga uti ndashobora kubironka kuko ndakora muzi ukwezi kumwe akora overtime ntaco buza je ntaronka ibihumbi 2 ngo ngende ibujumbura na karoni kudakwereka mu gutunzwe na food stamp ugatungwa na Medicaid ucureka gukora overtime ngo barazikata ushaka gukora ubuzi bubiri ngo karabaye ufise umugore n'abana 3 bakuze ucuvuga ati yakora umwe ubundi arera abana oro mwese mwari gukora kandi mukarera abana mwese amahera kinjira muga kubera ko mu mutwi wawe wavuze uti jewe nzorya ku buntu ndyame ku buntu mvugwe ku buntu ucuva mu bwo buzima nyine naho rero urumva ushobora kuba mu bwo buzima muga ntushobora gutera imbere mu nteguro y'akazoza kawe n'akabana bawe reka cingaruka ndakubwire ico ndakwereka twatakaje mfatiye ku barundi ibihumbi 10 binje muri Amerika kuko bararenga abinje ico gihe bararenga abinje mu 2003 iyo bose baca baja hamwe bakavuga bati tushira nguvu hamwe dutegure kazoza kacu kabana bacu abuzukuruza nabuzukuru hamwe n'igihugu cacu tubitegurire hamwe ubunyene bagashika ngaba bakaca biyumvira uko ubu nta mwana wo Murundi atabayiga ku buntu hano muri Amerika yego nta n'umwe atabayiga ku buntu umwe wese abayiga twosha tubabwira ati mu vyare mwese murondoke kwiga ku buntu abana bacu biga gratuitement kuko twabateguriye kazoza ashaka kubwira urazi yuko iyo ugiye muri kaminuza ibi vy'ama financial aid n'ibiki babiheze urumva biherana nayo ya high school mugabo none habuze iki kugira ngo abarundi habuze iki reka nkwereke abarundi ibihumbi 10 kuko abantu ibihumbi 10 mu myaka 200 iheze abashitse ngaha mu bihumbi 2003 mu ntara zo zigize Amerika batakaje imiliyoni 240 z'amadolari gute niyo mahera batakaje gute rero umuntu ayo n'amahera bataye mu nzoga za buri munsi n'amahera yatakaye mu minsi mikuru yo guhura no kotsa inyama ubona kubwira vyo kurya weekend mukira ka brochette mukaryoherwa nyene umuziki kwenda mbere hanyuma bayatakaje mu gufata ayo mahera bakayarungikira abantu
nk'umuntu yarungikira akarorero umwene wabo amafaranga amadolari 100 burindwi zibiri no kuvuga ku kwezi amurungikira amadolari 200 mugiye kuraba uwo muntu yafashije no munsi ntacyo afashe imuga yabaje hamwe akavuga bati dushe hamwe urumva yuko ku buri mwaka baronka imiliyoni 14 bisigura yuko iryo jana ahashagaruka kuri wa mugambi niko ndakubwira twise umugambi ijana ryawe ijana ryawe mufise umugambi abantu batakoze mu myaka 200 mubona mukoze tugomba tutangure kuva itariki imwe yuko 10 umwaka nyene tuha imyaka 3 yonyene 3 urumva ubuzima bw'abarundi mu bitakozwe mu myaka 200 mye mu myaka 3 mushobora tugomba tubereke ko bishoboka tubwire uwo mugambi tubereke ko bikunda kugira ngo umwe wese yumve ingene yataye umwanya n'amafaranga n'ukuntu kandi ayo mahera ashobora kugaruka agafasha cyane nyene no kuvugana gwa akarorero mwizo miliyoni 240 z'amadolari fata ko miliyoni gusa 40 cyangwa 50 zagiye mu Burundi zikubaka ihinguriro ridasanzwe rihakazi abantu 1000 wa mwene wanyu wahora urungikira ijana umwe atagira atanyura kimwe yavuyemwo umwe warungikira amera ku kwezi uba afise akazi akora waramuhaye akazi ayandi mahera asigaye ngaha mu ntara yose igize Amerika mu ntara 50 fate ku ntara 50 gusa ufashe miliyoni 240 ukazigabana n'intara 50 ucubona yuko utora imiliyoni 4,800 intara yose igize Amerika haba harimo imiliyoni 4,800 bisigura ngo no munsi twebwe abarundi tuba tubayeho ubuzima burutu bw'abajwife babayeho ngaha tuba tubayeho ubuzima burutu bw'abakoreya babayeho ngaha ugiye muri California urabona usanga abakoreya igihugu menga ni gwabo amasoko ni gwabo amashure ni gwabo amavuriro ni gwabo amahoteli nibo ugiye kuraba twebwe tuba duteye imbere cyane tuba tumeze nk'aba bantu baba American Indians bavukira ngaha aho usanga bobo abasokuruza barabateguriye ubuzima barafite ibintu basangiye ico bita ibintu public intérêt public zigaruka kuri bo basangiye aho usanga umwana ashobora kwiga agaheza amashuri aho usanga umwana wese afise amahera habwa inyuma y'amezi 3 kuko bakamuha check kubera bamufasha umwana agiye kwiga bakamuvuga ati araronka 1000 canke 2 bivanye n'ingene ivyo bakora n'ivyo bageze ko babiriko birunguka umugambi rero ndabona mu barundi waratevye tubwire rero umugambi rero nivyo ngomba kubabwira ntidushobora kuguma tubaho nk'abantu batagira intumbero duteza guhindura ivyiyumviro ubwa mbere twebwe twabazaniye umugambi wo kubashira hamwe aho yari BD USA muga twarabivuyemo tuti ko batavyumvise katugene kwibandaniza muri DICOBU nivyo tugomba nuko bavyumva utaravyumva vyumve kandi adukurikira ntidushobora gutakaza imiliyoni 240 mu myaka 200 ari amahera menshi cyane yo kuri kintu kinini tugomba rero ko abarundi bijukira kino kintu cyo gukorera hamwe twebwe muri DICOBU navuze ko duhagaze ku iterambere ibikorwa no gufashanya no kuvuga iki kintu citwa gufashanya iki citwa gufashanya muri Amerika tukimaze mu myaka 200 n'iyindi kuva tucinje muri Amerika turacafashanya muga nta bikorwa birakorwa nta bikorwa vy'iterambere bikorwa birusange ubu rero tubazaniye ibikorwa gufashanya twaraje gufashanya kandi tuzoguma dufashanya umwe wese ahari arafashanya twaraberetse tugiye hamwe turabarundi 200 ingene ushobora kuronka 10,000 mu isaha imwe bisigura yuko amadolari 5 ku munsi nawe yatanga buri munsi ni woruha muga bamwe baremeye kubiheba bava muri wa mugambi twabigishaho kuja hamwe no gukorera hamwe kubera kutamenya barimo no guhenuka ko nakubwira yuko hari umuntu ari ngaha akiri kuri food stamp yanka kwivako kwera avuga ati je nzorya ivyagusa gusa aremera arabivamwo aragenda ubuye arahantu umuntu yitavye Imana atanga 105 200 kugira ngo ashingurwe ariko nkacenda kwibutsa yuko igihe cyose dushinguye umuntu yitavye Imana tuba duhamvye amafaranga kuko nk'ibi twasize mu muntu mungira ngo gufashanya donc dufasha umuntu yitavye Imana right mugabo tumufasha amahera twegeranje ubwo nyene tuca tuyashingura tuca tuyahamba atungutse mu gihe aba bandi bantu bose amahera yabiryo jana ndiko nkubwira nk'amajana 2 bakubwira bayegeraniriza ahantu bakaza barayageranya bakaba menshi hamaga kuri bikorwa vy'iterambere vyunguka umuntu agashingurwa mu mahera yungutse no kuvuga umuntu umuhamvye umushinguye mu nyungu
muguno munsi duhomba kabiri duhomba bwa mbere umuntu tugahomba n'amafaranga agiye ararira atazogaruka no muzosura guhura n'ayo mafaranga nta muzohurira mugayo mahera agiye atavyaya yandi mafaranga ayo mahera yari kubanza kuza mu kintu ico kintu kigakora ikintu kikavyara amahera menshi ya mahera kikagwiza n'iciro 10 umuntu muri twebwe yagenda agahambwa n'inyungu basi ukavuga tuti turahomvye umuntu mugabo hari icasize tuzomwibukira ko iki kintu tubona ngaha ari mu bantu bafise mu mutahe cyangwa bafise bagikoreye uburemwe abantu babwira ivy'ijana n'umugambi ngomba ko abantu bose bari ngaha muri Amerika bakunda iterambere kuko bijya gufashanya twabivuyemwo mugandi twabihevye tuguma turabanywanyi ba DICOBU tuguma dufashanya kujya nyene muragize ikibazo cyo mufasha kujya nyene abagomba kwibera mu buzima bwo gufashanya gusa bigumire iyo nta ngorane muga abagomba kuva muri ivyo bintu bakavuga bati amara twarataye umwanya nibo turiko turarondera kandi niturondera benshi tukeneye abantu amajana 3 muri Amerika yose je nk'ubu nibo ndiko ndakorerako nkeneye inkingi ziterambere muri Amerika ariko buravye ukuntu no mugambi wawe ubona abantu barashobora kurenga amajana 3 canke barashobora kubura bazorenga cyane ico fatiye ko gusana amajana 3 nzi ko ntazobura kandi twaramaze kubitegura abarongozi ba DICOBU nabo turi kumwe DICOBU twamaze kugifundika no kuvuga yuko abantu amajana 3 je ndabafashe ko ari inkingi za terambere ry'iterambere turiko turavuga bagiye gukora ibikorwa vy'iterambere kugira dushike kuri rya terambere nibo ndiko ndarondera abandi bose bazi fasha abantu amajana 3 fasha intara 30 aho intara yose irimwo abantu 10 bagiye gukora uwo mugambi w'ijana no mugambi twise ngo ijana ryawe ni kazoza kawe kabana bawe abuzukuru bawe igihugu cawe hanyuma muri rusangi ijana ryawe niwo mutahe wawe dushaka nta kindi ahandi mahera yose gumya zana ijana gusa iryo jana rero umuntu arizanye rikazomwungukira gute rikakora gute none dufashe wewe nakoje igihe wazire ngaho kugira ngo nkwereke umwanya nakwese ngene watakaje amafaranga umurundi wese ku mwaka ku kwezi none ku mwaka nimba yatakaje amahera make ni 1200 amahera yagiriye mu bintu atazi atakamaro bimaze atazi ibintu aho yari amahambaga menshi bimwe akabita muri trash byamunaniye kurya ibindi akagira ni ibintu byinshi aho yafashije umuntu akamuha amahera atagira umugambi yamuhaye amahera akamugwako aho yahaye mwene wabo n'amahera yagiye aragenda aho yahamagaye abantu abasororera bahugwagwa ivyo vyamyeho nibisanzwe kandi simudi ko nabibuza abantu c'est normal mugabo kirazira gusorora utinjije wateza gusorora winjije amafaranga nivo vyatiri uburengo ngomba kubera ingene ushobora gutunga mu mwanya muto uri kuravuga ivyo gutunga ubwa mbere ubanza guhindura ivyiyumviro kuko ari abantu ngaha bazi yuko umuntu wese yatunze umuntu wese atera imbere urumva aba yaronsa hana avagura ibifaranga muga ntibazi yuko kugira utera imbere ni guhindura ivyiyumviro nk'umuntu ari kuri full stamp kuva kigishike muri Amerika ari kuri full stamp akaba ari kuri Medicaid uwo oya nimba atari kimuga ndavyemera umuntu agwaye vraiment umuntu vraiment afise ubumuga umuntu afise amagara make uwo ndavyemera mugo umuntu akibumbati ico kintu n'uburozi ni shano nabanza riruke mushobora kwemera yuko ugumana ikintu kikugaburira kikuvuza hanyuma ukemera yuko ivyo gusa bikwiye ntubone yuko ahubwo warukiye gutegura ivyo baguha nawe ukabiha abandi nawe warukiye guha abandi bantu ukabaha insurance nawe ukabaha ivyo kurya bagahaga mugabo bimeze uko nivyo ukunda icyo ngomba kuvuga rero ni iki umugambi ijana ryawe ni abarundi amajana 3 n'akarori niko ndatanga tuzorenga cyane nkeneye yuko muri 2023 kuva umwaka 2023 kugera 2026 tuzoba twakoze ibintu biduha amateka twese ngaha muri Amerika no mu gihugu cy'u Burundi kandi abarundi benshi tumaze kwivugana abanywanyi ba DICOBU nka bose tuvyumva kumwe abarongozi nka bose tuvyumva kumwe abari mu yamashira hamwe yose kabisa bose barahawe ikaze mu mugambi no mugambi wa DICOBU rongowe na DICOBU mugabo umuntu wese yumva ko yacerewe yumva ko yatakaje ayo mahera yose nimeje kudondagura umwanya wo gukora hanyuma ntiwavuze ukuntu icyo 1200 bagitakaje ku mwaka ni kuvuga ni nkaho umuntu atakaza ijana ku kwezi nafashe yuko umuntu wese ku kwezi hari amahera ijana amadolari ijana umuntu wese akora hari amadolari ijana ku kwezi agenda nyene atabizi nafashe ko yatakaje rega ntazi ko yatakaje yabazi ko yatakaje bibaza yuko biba bimeze uko ubu tuko turabwira yuko batakaje miliyoni 240 kubera ko yumwe wese atanga ijana
buri mwaka iryo yatakaje ahantu akarita ahantu atazi iyo rishira ahantu urumva amahera tuba twegeranije ingenangana mu mugambi ubu rero umugambi w'IJANA umuntu ubwa mbere arinjira muri uwo mugambi akavuga ati jewe ndemeye kuba inkingi y'iterambere ndemeye kuva muri buno buja kuje navyita ubuja navyita ubuja kubera ko umuntu arashobora kuba mu bukoroni ntabimenye umuntu akabaho nabi ntabimenye rero turimwo n'ubuja umuntu avuga ati jewe ego nivyo naranse kwinjira muri DICOBU kubera ibi nibi okay DICOBU so gufashanya gusa tugiye ku yindi ntambwe y'iterambere ugomba umuvuduko w'iterambere naze abantu bariyandikisha mu ntara zose intara ku ntara hanyuma umuntu atanga idolari $100 buri kwezi ayo madolari $100 utanze buri kwezi n'amahera yawe kandi yunguka ayo mahera utanze no kuvuga urumva ko buri ntara 30 nk'akarorero intara yose ca turonka 1000 buri ntara urumva yuko buri kwezi twinjiza 30 by'amadolari umwaka uheze ku bantu 300 urumva ko zaba dufite 360 cash mu kigega nafatiye ku bantu bake cyane kuko nzi ko baza urenga cufata rero muri ya myaka 20 ndaguhaye yo buri mwaka haboneka nkaya haboneka 300 vyegeranijwe hamwe na 60 bikaca bikora umugambi urumva yuko yo tugira isoko y'abarundi muri Amerika canke y'abanyafrika cyo twari gushiramwe amahera cyose tuba twaramaze gukwira intara zose aye tubona za cute tukabona Walmart yakwiye mu bihugu byose harige twibaza ko ari bitangaza niko natwe twari kubishikako ubu tuba twarabishitseko yo tubikora uko amahera rero ya utanze iryo jana utanze n'amahera yawe icyo tubwira abantu gusa amahera utanze ntushobora kuyasaba ntidushobora no kugabura inyungu mu kiringo kiri munsi y'imyaka 3 inyuma y'imyaka 3 wewe watanze ijana ryawe erega muri sange turiko twari ngene bashobora kuziganya ryazijana nabonona inyuma y'imyaka 3 uzobozi yuko hari ibihumbi 3,600 ahantu wataye ahantu uvuga uti burya imyaka 3 fisi 3,600 umva mu ncamake ku mwaka ari 2002 ucuguze imyaka 3 uzofise 3,000 umva mu ncamake umuntu yoshobora no kuyazanira icyarimwe abishatse uko ashaka icyo dushaka gusa nuko inyuma y'iyo myaka umuntu wese azoba afise umutahe ungana n'ibihumbi 3,600 bisigura yuko buri mwaka twebwe amahera twegeranije ca dukora umugambi wunguka ayo mahera yacu nyowe acata abatanguye kunguka wewe hagize imyaka 3 rero ukagomba kubivamo ucugaruka ati jewe yamara ngomba kuraba ikindi kintu nkora umugambi w'ijana ryawe ngomba kuvamo so umugambi tuca tugusubiza amahera yawe so nyuma y'imyaka 3 byajana abantu bazoshibarika kuritanga canke bizogenda gute ego dufata yuko nyuma y'imyaka 3 amuraza bagitanga amafaranga tuzadufise umutaho ukwiye hanyuma tuzadufise umutaherega ikitwica hano muri Amerika n'amabills n'amabills no kuvuga aho uzora abantu benshi bafise ibimodoka binini bafasha amadeni ugasanga umuntu afise urumodoka ariha amadolari 500 ku kwezi afise urumodoka ariha mugana haruri nyuma y'imyaka 20 kwiga modoka izoba yaheze hamakaba ishe nk'ibihumbi 30 iyo modoka ari ibihumbi 10 ariko hari abantu ivyo ntabiharura mugato gukumba kwereka abarundi ingene dushobora twebwe nyene gutera imbere mu mwanya muto abantu bose bakaturi batubonye ubwa mbere n'ubwo ubumwe buhagaze ubwa mbere kuri za nkingi ziterambere ba bantu 10 navuze mu ntara mugabo tuzokwakira n'abarenga mugaje nafasha abantu 10 tuzi neza ko n'ubu dufise dushobora kuronka none okay ikibazo mfise mu bantu 300 inyuma y'imyaka 3 bose baciye bashaka yuko bakora umugambi mwayo mahera yatanzwe uribaza ko byoshoboka yuko bikunda yuko bokoramwe umugambi mwayo mahera mu gihe bose bashatse yuko bakora umugambi oya kandi ikindi naco ari uko umugambi tukora buri mwaka no kuvuga nk'ubu dufata ko mu kwezi kw'icenda mu mwaka uza umugambi wa mbere uzobukozwe w'ibihumbi 360 minimum ushobora kuba umugambi w'umiliyoni 2 cyangwa 3 niyo twaronka abantu benshi binjira mu mugambi hanyuma uwo mugambi ukongera ukagaruka abantu barimwo muri uwo mugambi uzobutanguye kunguka amafaranga nk'ubu twatanguje umiliyoni w'amadolari donc urumva ko zo dutanguye kunguka amahera azokunguka rero mu myaka 3 uko tugenda amahera zo ari karunguka umugabo twende zo twahagaritse guma dukotiza kugira dukore imigambi myinshi urumva ni cotisation y'imyaka 3 tuzokora umuntu ashobora gutanga ijana buri kwezi mu kiringo c'imyaka 3 umuntu avuyemwo akavamwo imyaka 3 atarakwira acarindira imyaka 3 ikwiye acaza tore uburyo bwiwe kuko twebwe uduhaye ijana rya ukigira ntaco bidutwara twebwe cha turicuruza
kuko nturamenya akamaro k'amafaranga rero rikuremo ntacyo twe tuzi akamaro k'amafaranga duha iryo jana uzoze kuritora nyuma y'imyaka 3 nta ngorane hanyuma tuguhane n'inyungu tuzoba tugeze kw'ico gihe kuko abantu bazoba bagombye kuva mu mugambi bose naguha akaroro 2020 buri mwaka kuza imyaka 3 umuntu azaba afise 3600 yabitse ahantu atanazi kuko ijana ku vy'uko umuntu akora akazi ngaha n'amahera make cyane none wewe ndaguha akarore n'abarundi banga bamaze gupfa mu ntari wanyu uri ku murundi apfuye utanga ijana n'itana amajana 2 umaze gukoresha amahera ngaha ko mu ntari wawe hashobora kuba bamaze gupfa abarundi ijana 200 imyaka 200 heze hashobora kuba bamaze gupfa abarundi 50 30 mu myaka 200 sivyo uri ku murundi apfuye utanga ijana amajana 2 none wumva umaze gutakaza ngahe menshi cyane mugabo kubera ko utokumva yuko uwohebe ijana ushize ahantu rigiye kuvyara irindi jana rigiye kuvyara kazoza kawe nakabana ba umutaye wawe ukavaho nyene ushobora gutungira kuri iryo jana niko nakubwira ugiye wawe n'igi wanje tuyashize hamwe ni project y'ubwo batuzokora ibuzobibona bisigura yuko rero uza kuyatora inyuma y'imyaka 3 tukaba 36 tuca turaba valeur y'imigambi twakoze n'inyungu twoba tugezeko katuvuga turavye aho tugeze wewe amahero umwe wese n'umunsi umuntu wese atanze ryajana amahero umunsi agezeko ni 4,000 kuko ijana turifata nka share fata nk'abantu bagiye gukora umugambi wo kurangura imiduga nk'akaro uzanye 100 by'amadolari nanje ijana n'undi jana fata ko ari share inyuma y'imyaka 5 muca muraba aho igikorwa cyanyu kigeze ugomvye kuvamwo wewe baraba amahera mumaze kugerako bakaguha amahera yawe ntuhomba urumva mu nshamake ntuhomba y'amahera yawe ntuhomba none ushaka guhomba iyo migambi tuzokora ni migambi zoba yumvikanywe ko nabo bantu bose tuzoba turi kumwe muri ico kintu intara ku ntara tugahuriza hagati ntaguciriyemwo plan B mwamufise mu gihe nk'ubu abo bantu amajana 3 iyo myaka igiye 3 bose bakavuga ati basi babantu amajana 97 kumbura bakavuga ati twe turabivuyemo tubona bya plan mwari mufise ko mutegeraho plan B mufise niya nivyo kunda ko abantu bavira mu kintu bose rimwe ketse babarutse nubwo burozi ntibaza ko bubaho nubwo harimo abwemera sinibaza ko vyokunda noca mvuga ntaho gutera imbere mu vyiyumviro tuguma tuzazane je sinibaza ko twobu tuzaza tukabutuyayati ku buryo twosanuka twese tuvuga tuti ibintu twakoze turabivuyemo ndaguha akarorero nta kintu abantu bashobora kuva mu kintu nivyo muga ntibakiviramwo rimwe umuntu aravamwo akagenda n'amahoro so rufatana mende kujya waje wogombye kuvamwo uragenda kandi kuvamwo ntibisigura ko utumva umugambi ushobora kuvamwo kwera ibibazo nibingana ushobora kuvuga uti je yamara nukuri afise ikibazo kinteye ubwoba ndakeneye 5,000 none ko ritoguha amahera yawe kandi kugira gutabare birashoboka ivyo nibisanzwe bavuyemwo bose naho uwo mugambi nuko tuzoba twarawize neza rero yuko bidashoboka ivyo uri kuravuga nibikunda ko bose babivamwo bikunda bikunda mu gihe abarongoye uwo mugambi haribo twebwe n'abandi zoba turi kumwe ari abantu bindandende bindyarya bagize umugambi kugira biba abantu ivyo birumvikana aho uyo mugambi ntari minsi biri niho nagomba mvuga hari abantu umuntu atangije nagiye bavuga ati jewe bana bantu sindabize ashobora kuvuga ati burya amahera ntagiye kwibwa ubu hakika ubwizere wubaha no bwahe je naberetse yuko abo bantu buri mwaka tuzaba dufite 660 n'abarundi bake ngaha muri Amerika afise 660 muri konte yiwe ni bake cyane ngira ntibabakwirana 10 cyangwa 20 niko novyibaza barashobora kuba bafise kiretse umuntu nyene afise ikindi kintu yakoze gitandukanye n'ubuzi bwiwe umuntu yiyumviye mu bintu vya business nibiki arashobora kuba hagaze neza mugo umuntu atigera yumvira ibindi ko ndakubwira atigera yumvira ingene ijana giwe mu myaka 5 ryo bari ririmo 6,000 uwe ntashobora kuba atera intambwe icyo nshaka kuvuga rero nta muntu numwe yogira amakenga ko amahera yiwe azokwibwa kubera iki amahera ntibayahajewe amahera ntibayaha DICOBU ku rwego rw'igihugu oya amahera bayegeraniriza mu ntara nico gituma abantu bumva umugambi nk'ubu mu ntara ya Arizona
barafise umuntu batumbera ajeje ico gikorwa. Abo bantu inyuma y'amezi 3 bose batanze iryo jana bemeza ko bari mu mugambi. Nk'ubu umugambi twatanguye mu mpera z'ukwezi kw'icumi, abantu bose bazaba batanze iryo jana bazoca baja hamwe mu ntara bitorere abantu bemera bashinga naho bijunja n'ijambo bizeye bo barongora mu mugambi. No kuvuga barotora umukuru wo mugambi, batore umunyamabanga wo mugambi, batore n'umuntu ajejwe kubika ubwo buryo bwabo muri iyo ntara. Buri kwezi bakegeranya amahera bakafise umuntu bizigiye muri iyo ntara, amahera azogumaho ntazoduga, amahera azova muri iyo ntara umugambi utanguye. No kuvuga ndaguha nk'akarorero bavyita ngo ikimina, hari ibintu bita ngo ikimina, ndavyumva ikimina, urabona ikimina ndaguha nk'akarorero ivyo bintu vy'ikimina. Ikimina ijya si projet, oya kiya no gutabara ni nko guhambana, nko kutugira guhambana ni sekurungurane, ndikuva ngurana nanje nzokugurana ejo ntuburi kurunguka kujya wayampaye ndayakuzanira ngana kurya nyene. Mugo umuntu abitabira birakura avuga ngo hango twe turafise umugambi ngo turiko turakora ngo projet ni nko guhindira hanyene wicaye ngo muzungurukira hanyene ngo uriko urakora projet amahera yawe aguma asirikira hanyene ntava ngaha ngo aje ngaha hanyuma mugabo ibi bintu rero ngomba kwifata ni kimina muga kiri mu kibiri kiri develope ikibiri yunguka bavyumve. Hari abantu nk'ubu nzi bakora ikimina c'igihumbi burindwi zibiri bakaca barindira amezi abiri umuntu akashiza amahera nk'ibihumbi 10 ngo ndose ibihera vyinshi ngo arusubira vyinshi kubera bamwishuriye rimwe kandi nawe ari yasohoye wewe wasohoye ibihumbi 10 uronse ibihumbi 10 narabungutse iki waramfashije ndatangura umugambi n'ivyo. No kuvuga naragufashije kuziganya nimba ufise ingorane yo kuziganya ko abantu kubika amahera bagora aho naragufashije kuko naraguha warayari mugabo rero ubutumba kubereka ingene nico gihumbi bokizana muri umugambi ijana ryawe bahera bakigwiza n'icuri bihumbi bakabona ingene bunguka. Bisigura ngo amahera yo mu ntara aguma mu ntara, amahera yo mu ntara abarongozi bayo baba bijejwe turabafise ingene dukorana mu ntara zose gusa turi ikibiri twijukiye ibikorwa vy'iterambere muga tugize kibiri twese turiko turondera ryaterambere turishikeko mu mwanya muto atanu mwarusha atanu mwazi ingene twacitseyo kuko umuzigo wikorera na benshi uragirane urare mu rugo. Hanyuma nk'umuntu ashaka kwinjira uwo mubwira ati niyo myaka 3 twebwe turafise imigambi utubwire imigambi 2 canke 3 ku buryo avuga ati ino migambi kweri ikozwe ndabona ko kweri inyungu izoboneka. Okay, ubwa mbere muri ibi bintu vy'ijana ryawe navuze ko mu ntara bagize urwego aho begeranza amafaranga kandi ayo mahera yose begeranije umwe wese yumve ko yunguka na mahera yunguka inyuma y'umwaka umwe, umwaka wa mbere ntuzunguka kuko turiko turegeranya dutanguye ibikorwa vy'iterambere tuzoba dutanguye kunguka, dutangura ibikorwa projet trimonte tuyumvikaneko amahera arahari azoyegeranijwe twagiye tutangure kunguka. Bisigura ngo cakibiri cakimina babasanze bakora mugabo kidafisiyo kija iki coco kirabereka aho uzoburi mu myaka 3 ntuzoza gutora 3,600 uzotora maybe nk'ibihumbi 4, 5, 6 bivanye n'amahera tuzoba tugezeko muri ico gihe. Imigambi ishoboka rero ni myinshi naho rero tushaka kugira imigambi ishoboka urumva ko ari imigambi minini si imigambi mito oya si imigambi yo koza imodoka oya si imigambi yo gukora ibidiya n'amandazi oya si imigambi yo gukora imikate ekada ni imigambi ikomeye nk'itatu nta mugambi numwe tutokora dufise ayo mafaranga nk'itatu ahasishizemo yuko basi tugomba gukora ibintu birebire tugenda gusaba ingurane ntizoza gusaba ingurane yongereza imacinga ya mahera yacu muga dufise 360 cash nta kintu nakimutokora ngaha kandi nayo mahera ugomvye ko uronka muri yo ubunyene uciyaronka nakarunda guhaye umuko ni kiriko dufise amafaranga ntaco tuma tudatera imbere mu masegonda make cyane. Bisigura ngo imigambi mikuru ishoboka niyo migambi yose minini ishobora gutanga akazi ku bantu. Reka mpere ngahi wacu kugira gas station yitwa uko dushaka ikazokwira Amerika tugiya ko izo bikwira Amerika mu myaka 3 cyangwa myaka 5 turabishoboye muri ayo mafaranga kuko uwo mutahe iyo ntuze yovamo
kugira projet ya McDonald's canke ibiye ngo Jack in Box whatever nk'akarori ivyo turabishoboye. Kugira ibintu vyo guflipping amazu, kugura amazu tukayafixinga, ayo mahera turabishoboye. Kugura ikibanza gishasha tukiyubakira inzu zacu dutangwe real estate turabishoboye. Kubaka amavuriro turabishoboye. Kubaka amashuri yacu icyo bita université privée turabishoboye. Donc kugira dealership turabishoboye. Kuguruza factory ahantu tuvuga tuti tugize ihingura ivyamwa nk'ahantu basanzwe bari mintori irengarenga itomate ngaho turagize ihingura ryacu ngaha muri Amerika turabishoboye. Nibindi ntiriwe ndadondagura. Nukuvuga ico tubuze numutahe nakubwiye yuko ikibazo tubuze ngaha n'abarundi bake bashobora kuronkera amahera nakubwiye nk'akarorero hanyuma igihugu n'uyafise nawe arashobora gukora ivyiwe muga ntashobora gukora ivy'iterambere rusange. Ubu turiko tuvuze iterambere rusange kugira wewe uno munsi umwana wibarutse umwana ufise bishitse ukitaba Imana umwana wawe azoba ari mu muryango azoba ari mu muryango bavuga bati koko ngaha duheje gufashanya duheje gushingura umuntu kenshi babiheze uzora abantu bose bashinguwe umenga nta cyabaye kubera iki ntacyo dusangiye kwari kugufasha sivyo nase nagufashije none ko nagufashije ndeka nigire mu vyanje mugabo dukorana gukorana bisigura turi hamwe umubabaro wawe uriho canke wapfuye abi wawe bose turabajejwe kuko turi kumwe turafashanya bisigura ngo rero navuze ngaha muri Amerika nje mu Burundi ibindi twakora mu Burundi niho nashaka ndakubazaho uwo mugambi uzokora hano muri Amerika gusa cyane no mu Burundi ushobora hari opportunité hose aho abantu bazaba bagiye hamwe bumva ko bokunguka kuko nisi guhamba amafaranga iryo kosa ntizosubira kurikora imiliyoni amajana 240 twatakaje nzosubira kuzitakaza $100 uyashize mu Marundi urumva ngirangana ateye ubwoba zijya ngomero tubona bubaka hariya z'amazi ayo mahera tuyafise kya gihugu cy'u Burundi twogiha amatara n'amazi kibazo gakemuka cy'amatara n'amazi mu Burundi nukuvuga ni twikemura mu mwanya mutoyi imiliyoni amajana 240 z'amadolari micarico ugiye kuraba nka rugya rugomero gubatswe hajya mu Rumonge ugiye kuraba rugya rugomero nk'akaro rugya gwatwa nk'imiliyoni 80 nakaroro menga 80 n'izindi z'amadolari none dufise ayo mafaranga mu kigega twokora bingana gute aho nakarorero gushiraho ico bita gutanga umuyaga nkuba wacu privé turabishoboye gukora amabarabara twobishobora ko twashize ingufu hamwe ariko kugira imigambi ikomeye ishobora gutanga akazi ku bantu benshi batandukanye dushoboye kuvuga tuti okay tugira adresse twese Bujumbura canke tugira adresse hamwe mu Burundi ko nkuko tuba muri Amerika twese turi hamwe turi umuryango twishiza hamwe abantu biterambere tugira umugambi ubunyene dukore twubaka amazu yacu i Burundi twoca tubikora mu 1960 y'amadolari twogenda mu ntara imwe igize Burundi twoba twumvikanyeko tukagura umusozi wose tuguze umusozi wose reka nagwe nk'akarorero ngiye nko mu ntara ahantu henshi bavuga ko ari kure za Ruyigi basi intara za Ruyigi za Cankuzo ugiye kuraba muri izo ntara nk'akarorero ukaraba izo ntara n'ahantu abantu benshi bagakunda kuja muganga tuvuze tugiye hamwe nk'akarorero tuha develop nakonda guhaye tukaca tugura wosanga tuguze nk'amahektare nk'amajana nkangahe aho wosanga mbere tuce tuvuga ati umwe sinke parcelle ngaha tugira ikigwati cacu tucubaka kunyene aha muri Amerika hubatse tuhazitire tuha develop umwe wese agira inzu adresse ngaha tuba ahantu hamwe hiwacu twoca tubishobora haba i Bujumbura haba mu ntara yose dushaka tuca tubikora mu myaka ingahe nakubwiye 3 kana hano mazo mengene vyakozwe azobona ati ndafise parcelle ego kuba rundi mwese muriko muradukurikirana murumva ko turi kumwe na Samuel Ndayiragije ariko aravuga ku vyerekeye umugambi ijana ryawe ndibaza mwawutahuye ni vyinshi bitandukanye umwanya utubereye muto ariko turagushimiye cyane ko bafashe umwanya wo kutubwira imwe mu migambi ya DICOBU hanyuma tukaba twizera ko n'ubutaha uzoduha umwanya kuganira natwe wakoze cyane kuza
ndazi ko bafashe urugendo rurerure mugabo nuko ugomba kugira icyo ufashije muri runo ruhara rw'umugambi ijana ryawe ndagushimiye uherere muri Dallas Texas haje wanyu abarundi bose bari harya bagomba gukira no kurukishano niko navuga ni bamwe navuga donc dufise ibintu vyitwa ko ari privilege vyagusa mugabo ari bitwica bidutuma tutiyumvira tudashobora kukwiyumvira ingene twova mu ivyo bintu tukaja mu bindi cyane cyane abantu bagifise ingufu baze rero dufashanye iryo jana turishire hamwe buri kwezi inyuma y'umwaka umwe mu mwaka uza mu kwezi kw'icenda tuzohure tuvuga tuti turafise umuriyoni turatanguye kandi ayo mahera aguma hariya nyene bahayaho uwo bizigiye niba yaje ibi rero ntibiraba abanywanyi ba DICOBU gusa biraba bose biraba umurundi wese arajwe ishinga niyo terambere tuvuga abona yuko duteye isoni kuba tumaze gutakaza miliyoni 240 mu mwaka umwe nafasha abantu ibihumbi 10 gusa ubiko shobora kubwira ku 50 uko twogura nk'ibihumbi 50 ucugwiza amahera kaguza n'inshuro zitanu ucuna ko tuba tumaze gutakaza umuriyoni urumva donc muri yaridi twamaze kuza muri yaridi w'amadolari mu myaka tumaze no kuvuga uko tuba benshi dukorera hamwe nuko tuzosanga abana bacu muri kazoza twarabateguriye nimwe nakubwira ntitwaba dufite imiliyoni 500 mu kigega ngo umwana w'umuntu ari mu mugambi aburi ibihumbi 3 4 5 byo kwiga kaminuza ngo aburi ibihumbi 10 byo kumwigisha ku buntu ngo abure gutegura hamwe kazoza tugomba rero kubaka system itasambuka ishimikiye ku bintu by'iterambere hagenda kubwiza ukuri igihe cyose twashwanye mu mashira hamwe ayariyo yose adaharanira inyungu ni kubera ko tuba turi kumwe n'abantu dasangiye ivyiyumviro umwe yiyumvira gutera imbere uwundi yiyumvira impa umwe agomba impa uwundi impa nsaze kubwira iki amasegonda ucurangiza nsaze kubwira yuko iyo abantu bariko barakora business yunguka bose babona iyo bariko baraje babona ingene idolari rikoroka ku munsi ginjira nta muntu avamo kandi bose baragikingira ko bavuga bati ndabona inyungu mugamu vyishira hamwe ridaharana inyungu bamwe babona ati murongozi ni bafise inyungu gusa niwe tubona imisi yose avuga twe naho tubona turonkera inyungu mugabo mu gihe ibintu byo gushira hamwe uburyo amafaranga inyungu yawe ni yiwanje n'uwo mutahe wawe Imana guhezagire ego kuri mwese mwariko murakurikirana ibiganiro vya DICOBU ndabibutse ko ndi Eric Nyandwi murakoze